kuri iyo sansuma twakoze mwe muratinye gatoyi kugira ngo tuzoba twaberetse ingene ibijanye jeje gushira habona ibiharuro by'ibanze byavuye muri rosansuma nkuru y'abanyagihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Twari kuri bino bikorwa twatumiye abantu bose begwa n'ivyo biharuro byavuye muri rosansuma, no kuvuga inzego z'igihugu zisanzwe zikora mu bisata bitandukanye, hamwe n'abafasha Uburundi, baba abo dusanzwe dukorana mu migambi y'iterambere, eka nabo dusanzwe dukorana mu yindi migambi yo gufashanya mu bijanye n'ivya diplomasi. Twari twatumiye kandi n'abajejwe intwaro kugira ngo nabo ibi biharuro baze bavyisunge, na cyane cyane ko ari ibiharuro vyasohotse twisunze yandinganizo nshasha ingene igihugu cyacu gitunganije, kisanzwe kigizwe n'amaprovince atanu, amakomine 42, amazone 451, hamwe n'imitumba n'amakartier 344. Abo rero nibo twari twakoranije n'abasanzwe bakora mu bushikiranganje butandukanye bajejwe ivy'imigambi, bose bari ngaha gira namwebwe mwabiboneye. Rero vyavuye muri rosansuma nkuru y'abanyagihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi bizofasha mu gutororokanya mu gushira novuga mu gutegura imigambi iterambere. Ubwa mbere hoho bino biharuro bizotwereka aho tugeze mu gushira mu ngiro wa mugambi w'iterambere ry'u Burundi PND mu kirimi cy'igifaransa kuva mu mwaka wa 2018 ugera mu mwaka wa 2027. Hanyuma murazi ko duheruka kwironka imbona kazoza y'igihugu cyacu nk'uburu kitezwa kuba igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Bino biharuro novuga ko ari byo bizoca bibi biharuro vyibanze bizokwerekana aho tusanzwe turu ubu mu gutera dushira mu ngiro imbona kazoza. Bizoduha igicapo cibanze, no kuvuga amahangiro, tugiye kuraba amahangiro n'intumbero zose ziri muri ryambona kazoza, turaba tuti ngaha kuri no hangiro, kuri no ntumbero tugeze hehe, dutanguye turi hehe. Hanyuma mu myaka uko imyaka itera ije imbere umuntu akazoshobora kubona iyo dutera tuja. Rero novuga yuko abantu bose bahamagariwe kubikoresha kugira ngo muri ivyo bakora mu gutunganya imigambi y'iterambere, haba kuva ku rwego rw'umuryango, haba kushika ku rwego rw'igihugu, botezwa kuvyisunga kuko mwabonye ko biri mu bisata byose bigize ubuzima bw'igihugu. Ibiharuro ubwa mbere novuga yuko twaje gushira mu ngiro kwerekana ibiharuro nkuko vyasohowe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu niwe yatanze yashize ahabona mu itegeko ryiwe ryo mu kwezi kwa gatatu k'umwaka tariki 27 niho yashira habona ibiharuro vyavuye muri rosansuma, ibiharuro vy'imfata kibanza. Twebwe rero no munsi nkuko mu itegeko ryashira bijya biharura habona, basaba ubushikiranganje bujejwe ikigega ca leta kugoca bubandanya bushikiriza ivyo biharuro abantu bose. Uno munsi rero ni wari umunsi w'ukuca ubwo bushikiranganje ubishira habona nkuko bisabwa n'iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu.
nta na hamwe bitandukanye na bijya biri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu. Uno munsi gusa twashatse ko abantu babimenya, abatari bwabonera irya tegeko ry'umukuru w'igihugu bamenya ati bya biharuro turabishize ahabona ku mugaragaro, abatangura kubikoresha batangure kubikoresha. Ego nkuko nibaza yuko uko twagiye turakora rusansuma twaguma dushikiriza uko biriko biragenda, twarababwira intambamyi twagiye turagira. Ubwa mbere tukiriko turakora ivyibanze, novuga yuko ubwa mbere hariho ikibazo cyo kubanza gutororokanya uburyo bwose bwokora rusansuma, gushikaho leta ifata ingingo ati reka dutangure ibikorwa vya mbere n'amahera abonetse. Leta ibiraduhaye imiliyaridi 44 kugira ngo dutangure vya bikorwa bimwe vyo gushira ku makarata uduce duto duto twakoreyemo ibikorwa vya rusansuma. Ivyo biheze leta yaratwongeye ayandi n'abafashanya na leta nabo nyene baratangura kuzana amahera. Mugabo tugiye mu bikorwa nyezina, naye nabivuze n'ubu ndasubira kubivuga, murazi ko twari ko dukoresha ubuhinga bwa none. Mu gukoresha ubwo buhinga bwa none twari dufise ikibazo ubwa mbere cyuko igihugu cyacu cy'u Burundi uko kimeze hose tudashobora kuronka ingene ivyo biharuro turiko turatororokanya dutezwa kubirungika kubera ico twita mu gifaransa connection internet. Iyo yabaye intambamyi ya mbere. Intambamyi ya kabiri nuko mu makomine yose ajya makomine ya kera yaragize igihugu cyacu cy'u Burundi yose atarimwo umuyaga nkuba. Byasaba ko tujya tumashini turiko turakoresha dutezwa kuza turaduha umuriro, bigasaba yuko umuntu ava mu ikomine iyi itagira mu muyaga nkuba aca kurondera umuyaga nkuba mu yindi komine. Ivyo byose byaratuma uri ko akora rusansuma ariho nk'umunsi kubera atashoboye kuronka umuriro ashira mu kamashini kiwe. Ibindi novuga yuko ari bijanye bwari ubuhinga bushasha, kuko kare twara rusansuma zitatu za mbere twakoze twazikoresheje impapuro. Iyi ari rusansuma ikoresheje ubuhinga bwa none, byatwaye umwanya munini kugira twigishe abakozi bariko bakora ibikorwa nyezina bya rusansuma, na cyane cyane turavye ku kiringo twari twategekanije twabaye twasubiye gushirako iyindi ndwi kugira ngo bose dushobore kubona ko bashoboye kumenya ngene bakoresha ubuhinga bwa none. Ibindi nibijanye nuko twakoze rusansuma hamwe novuga igihe dukora rusansuma nyezina imvura ntiyari ikigwaho, nta kibazo cyari dufise. Mugabe igihe twari ko tugira ibikorwa byo gutunganya uburere buto buto ico twita cartographie sanitaire haranyerera, hariho imodoka nyinshi zanyerera, hanyuma hariho n'ahandi amabarabara adashika aho wasanga abakozi bariko bagenda n'amaguru. Izo nizo ntambamyi novuga nyamukuru, mugabo ntizabujije yuko nkuko mwabibonye yuko dukora rusansuma yiteka nuko ibiharuro vyavuye muri tohoza rikurikira rusansuma ryavyerekanye gushika ku bitigira 98 nukuvuga yuko akanovera ari kose. Muri iyo sansuma twakoze mwe muratinye nyagatoyi kugira ngo tuzoba twaberetse ingene ibijanye n'uburaro twabiberetse. Murabona abantu baba mu amazu dufise, ababa mu mazu novuga asukajwe n'amabati, asukajwe n'ivyatsi, byose muri iyo rusansuma twarabishize ahabona. Nibaza ko mwoza murarindira ko tuzoza turabitosora tubisohora tukazoza turabaha n'ibindi byose, kubera uno munsi biharuro vyibanze ntitwagiye mu biharuro vyimbitse. Mu minsi iri imbere tuzosohora rero ibiharuro vyimbitse, igihe tuzoba turiko turashira habona ya maraporo nabavuze kare, tuzoshira habona amaraporo arenga 200. Muri ayo maraporo niho muzosangamo rero neza ingene igihugu cyacu cy'u Burundi n'ingene abarundi tubayeho.